kwanza hariyo interview nakoze ku vyerekeye vya Natasha umuririmbyi ku vyayo vuga ati ku batazimenya kuririmba. Ubonye Muhama team, ubonye Ben, ubonye Muhama team, ubonye Stacy, ubonye Muhama team, ese surazi gutamba khaba navuze kuri izina rya Natasha abafana biwaca babifata nabi nuko nanje munavuze reka turindira ndondere bisigura ko atarakurondera turindi ko yaravuze ngo no kugira mariage ngira azatwara jeyo nyene niyo naje tukielezea kinoma naona mama James ona aje so what so Swiss of the sauce because babuja TV yari Stacy da Queen. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Checking amakuru cy'amakibazo n'abashaka mvuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze tukingurukira Imana hama dusubira dukingurira mu bakunzi ba Buja Hit TV. Right now hora mumbona ndi hehe ndi ngaha nyene mu Kajaga. Grande wifuza ko yibaza ko turondera nde? Sije kurondera nde nyene ni Stacy da Queen. Ari nganye ni muri Petit Bassam. Ni Petit Bassam yarangitse ngo ni Bassam Beach. Guys, keep follow me. Mbe ari mubiki ariko amakuru maze kuronka yuko ari kumwe n'umuhungu ariko umuhungu niwe ntaramenya wari. Kuri micro uri kumwe na Benny behind the camera ni Juma Jux Professional. Isi wakunzi wa Buja TV ari mu mbona namaze gushika indani ninde rero Stacy kubwe na soso. Hola vipi wazee vikwaje? Vipi bro? Safi kaka. Soso vikwaje? Safi kabisa kaka. Sawa. Poa sasa. Fresh. Niko poa. Uko na shoot hapa mzee. Sambo niko mtivumbi yenu. Niko kwako rako nyene vipi bro? Safi baba. Uko sawa? Yeah. Naona uko kwenye mzuka huko. Ule nani kuku? Unaingia mnenda. Nani wewe kule ndani? Watu wengi. Vipi bro? Fresh baba. Uko sawa? Yeah, tunamshukuru. Kazi inaendelea aje mzee? Mungu anasaidia kabisa. Ndio unakwaje sasa? Mambo ni fresh tu, tunafanya kazi fulani. Na mnashoot hapa. Yeah, tunashoot video fulani. Kwanza saa ngapi sasa mko hapa? Sasa hivi kama tumeshakawia kidogo. Tuna muda mrefu kidogo sasa hivi. Mziki wako mziki ungine wa mtu wa Stacy da Queen? No, ni collab amefanya na mimi Stacy da Queen. Yeah, ni ngoma ambayo inaitwa Hani. Kama sasa hivi tunaenda sasa ndio unamuona kule kuna vava. Wao kuna wengine mtu kule. Yeah, yupo kule anavaa nini wanamfanyia kama mambo ya nani. Samani kidogo jo. Stacy da Queen. Stacy wewe nagira wiruki bikwaje sasa? Sasa neza cyane no munsi. Stacy. Stacy mbona vizuri leo Stacy? Ni aje? Sasa neza cyane Stacy. Soso njoo. Soso sheri wako asema. Soso sheri wangu. Turaza kuyasubira neza Stacy beza gute Stacy? Sasa ni bien. Niko bien nakuona inakuwa msiki wa nani sasa? Msiki wangu. Jamarazi kuperforminga wewe na wanyako aratamba neza kweli. Inde. Wewe jamaa kumremba naye. Stacy da Queen Stacy saha ikakuwaje sawa unakuja mikuru wazi mana. None uri kurakora none uri mu bikorwa ahubwo jana nzi kuri kumwe mko murarelaxinga gusa sasa utaki tuongee. Nashaka tuvugana. Nawe wavyibushaga mana yanje Muhama. Jux uwambara biratuja he? Uwambara Changu kubana na wa muntu. Salamu wazee. Mko sawa? Sasa na imete kwa. Sasa mbona ndio unashanga? Hariya. Nagira nivyo wambari sasa ariko rabereye. Iki? Rabereye. Babwira kabadimya cameraman. Bazimye kamera kubera. Bazimye kamera kubera. Kubera nye tuko Napendeza? Ebana. Hii fashion ni wapi kwanza? Ulifanya wapi fashion?
kwenu kwetsu nyaba niba natwo bita amafashion sibe nta namze yadufise kubera si nujya muhungu ni indirimbo ujya muhungu cyane indirimbo yiwa genda umubaze murundira mukondire mukoma wasiwasi tuko turakora amani nkabasi nawo mu mwanya basi tuvugane gato isese inde Seo nayo tuna kuna piscine yo mundani ukura muri piscine oya sini undoga mani none kazi turimo nanzenya muri piscine mwagize oya bishitse twaza kubikora nvyatuzamo eti rero ke imivye mu cameraman mbari we Jux nambari wiki haraje uzaravumbura sana pa vibara pa vizuri ara mani harabana badakunda kamera bankujyanya cyaza ifutse impuzu badakunda kamera inde kwanza ujya no mune yakaransiga yaje make up nga ikipi nayo kulipia nze ndihiye nayo ndakuzinza kugusaba musada abajije none se kiri nayo ndakugusaba musada no samera gukora clip nk'iste se wera kwandika bwera ni se sindirimbo imeze gute se munacakinira kumenya indirimbo y'urukundo nyine mujayi wana y'urukundo uririmbira ndese sisi ndirimbira wowe n'umugore wawe ubo minisha kona bibimi basi n'umukunzi wiwe ni cameraman inde Jux professional man benshi batazi kuririmba stesi kumbere ndashobora kubahera akapera kidogo hapo na akapera undi ndakora ndushe ndarusha indirimbo zisohoka ryari stesi muri iyi minsi nyine murayibona none zina bisese wambaye neza none stesi none ndi Jux indukiza Jux Niraje yaje kuba unovuga mu Queen video atavyashoboye. Iyo n'umuntu yakansiga. Niyo akora si Queen video. Clip ni yamwe babiri gusa. Mwerekane Ngo gire publicity ya makeup. Yitwande. Ya nataze kuyereka. Ngira tumuronderera izindi marches. Ya. Sasa una kuja kushuti yo mwenyewe unagira muza ko muri kumwe n'abandi bantu benshi. Turi babiri abande nta batumira nyene bazaba bari muri YouTube nyene nta batumire tunari nkenenga. Location ya ngapi sasa? Bab usutwa koma. Na usutwa. Abamfashishije bari igizi. Gusa no bashimira tu. Ikibazo munacha yibaza kubera kinone clip zawe zamazishuta mise soso. Director kila siku ni soso kwani? Ndumubazi. Yenda umubazi vy'ubushera cavuga ati ntumwihakane sindamwihakane soso umushari wanje man soso niko kakarashita soso ujye bari muri mood neka numwicire mu ari he abari muri mood soso uri namakuru seseraje kukudecevoir ari muri mood rabahonye byakweri ntimuri mu rukundo na soso kweli se bibanaongea sio kweli ni turi mu rukundo ngenzi wawe gusa bisanzwe sasa mbona arase man ngo nuri mu boyfriend wiwe man gusa soso kubatazi no munari hafi yanje kandi ndamukunda gose kubwakaza mfasha kubwakazi nyene nafasha yego no muntu yitaha abantu yego iyi clip cyo tuyihabwa ryari stesi muri misi nyene babwiye muri misi ni indirimbo yari isanzwe imaze kumenyekana kuri audio canke ni nayo nyene inakuja ni kisirisiri ijeri kisirisiri nyene unafanya kuna unapenda kufanya kisirisiri none sivyo nyene ibintu vyiza nivyo bintu vyiza ariko nkuko mubona stesi no munsi munamona iko na mood gani mood twaragihe tusiye tuvuga mood iko mu mood gani ndi muri mood nyene pesa dodo yaravuze ko ari indirimbo muzosohorana dodo Burundi mwihakane ngo dodo no oya nta ndirimbo yakubwiye we yabihejeje yabikoze man genda umuvugishe soso namuvugishe soso ivyo aza kunyemerera ndibaza uraza kugira icyo bivuze ko stesi inde uwaye mukore ko ndaye kuva jara rumuririmbye kwa mana stesi abashiri bawe benshi soso ngo tuvugana gato soso woterwa mu mugenzi wanyu kuri kwimana ari muri mood soso sorry kidogo braz sorry kidogo kwanza soso umviriza soso
baravuga yuko mugendana na Stacy ariko Stacy ndamuje arabihakanye kandi wari wambwiye yuko niyakwihakana ubu musije biherana Jesse ko nakubwiye mugabo gute Stacy dukorana mu vy'akazi Stacy atuko mu mapenzi kila siku sosoni we kila siku sosoni we nerega ombo ubu turi mu vy'akazi nyene vy'iwacu nyene vya video kila siku kazi ni we tu soso ega si ni we si kawaida tu. Sasa weye ibyo ndabituganira nabona wowe utarabimufanyaki nende sasa indirimbo ni ya Stacy cyangwa Indirimbo none kwanza kisiri kwanza Stacy atakupa au kurembo Stacy kaka ini kazi je dufitane kontra amena Stacy kontra myekina mbo oya ivyo ni haragera yuko tubishaka reka ndamwishurire ivyo ni haragira ko tubishaka kumugaragara iko je kumugaragara ariko mumenye ko soso ubu unyari umuntu ari hafi ya Stacy da Queen nta bindi bimeze niko bimeze urukundo nta byihose mumenye mu rukundo ko ari hafi abantu nyimba hari abatubona turi kumwe mu ijoro canke umwe wese turi kumwe ntabwo turi mu rukundo twege turi mu bintu vy'akazi tuko mu job urumva ibintu by'urukundo ntabwo tubirimo Stacy afise stress ni umuruhura oya biravana na stress zarizo biravana inge gatoya ingo kazi utadusigurira biravana na stress zarizo ico nzi gusa ubu ntabwo hareba ibintu vya genda ziko ata stress ni mafisi wowe urafise ama stress oya ko ndi kumwe na soso na stress fisi uri kumwe na soso na stress bigerugira iyo zigira gute kandi ngenda mu bahafi mu bahafi bigenza gute soso acha kubanza baba ni Stacy nta kibazo bro ngira ameze niko ndarekoresha umwanya nyene Stacy niko na swali la mwisho ni soso yari muri stress uragerageza kuzimukura mu mugenzi wawe nk'umugenzi nyerekana n'umuntu afasha mvuga ati n'umuntu nyene nanje iyo ndi muri stress nyene azimfasha muri make ubonye Stacy ubonye soso black Mungu wangu we Imana yaremye abantu we Stacy mwabihakanye oya gute umuhungu n'umukobwa bashobora kuba umwe baba umwe ryari mu gihe bagize mariage umviriza twabibabwiye tuzoyibabwira akazi tutari jamba vuze mbonye Stacy mbonye soso mbonye Stacy ni bisaye ni nkuko nyene ni tubona kuke sa uvuze Beni tubona kuke boss yaseyaye boss si tubona ubwo byose bivuye muri Beni shi ubo oya jewe naragize mariage na Bujahit ivyo vya mariage Bujahit ubonye Beni keraba reka ndamu example no musini indirimbo ya Stacy yakoranye na nundi muntu none uwo muntu ukene kumubona kuca umubona mwonde oya nibisigura ko ndabonye ujyanye shiramo na Stacy no ivyo biri mu bisigura gute mbonye soso mbonye Stacy se mubona basa guys ni mu ndabiri mubona basa turi kumwe turi bamwe mvumure turi bamwe kumenga sister gusumbya n'uburebure uburebure turaboneza vyo turabene muhaba ujya n'umuntu yareka arakora akazi kiwiwe nta bindi n'umuntu agira make up unsigurira gute rero wowe ushobora kuba umwe na Stacy oya reka dukora akazi urabona ubu twaje mu by'akazi niyo mwashaka kumenya nyimba ari contrat dufitaniye entre iwacu canke nyimba ari bigenderanire mufitaniye canke nyimba ari ibindi bintu biri urukundo rwanyu urukundo nakazi nyimba bihari muzobimenya mugabo muri uno mwanya turi mu kazi ubona ko nizuba yuko ryagiye reka duheze kugira ngo dutahe kuko turashaka kuva mu gitondo turi nga sawa basireka ndabarindire basimuheze gaze reka tubarindire ntaco ine ntahe taha Stacy ntahe tujahari yanye soso ntahe no taha none mai Sasa nifukuza leo waraye ubusista n'ubu brother buraheze. Cyami indirimbo yanje bageze kamera hariya. Hariya indirimbo yanje oya ni muyumve. Akozi ba Bujahit TV. Rabarundi umusane ngo ujyagiye haje murashaka kumukoresha internet. Cyane muri kumwe n'umusheri wawe. Ugena umusane mu indirimbo ziwe KJ. Umusheri wiwe. Hey! Sasa ingokoza gatoyi. Sumusheri wiwe. Sumusheri wiwe. Bizi gute? Kuko nyene ndabizi ko atari umusheri wiwe. Ubizi gute ko atari umusheri? Ndazi ko Stacy atakunda suni marimo. Brother, kipindi wanaongea mambo ya kushoot video hakukuwa wewe? Mimi nimeitwa tu nije kushuti. Yeah. Relationship iko katikati yao wawili haujui. Hata sijui kabisa. Yaani mimi nakuja kwanza brother ndo mara yangu namsikia tu lakini tulikuwa tujawahi kukutana naye. Ulikuwa unamsikia kama boyfriend wa Mjua tu kama ni brother anafanya video tu. Yeah. Mahusiano katikati yao wewe haujui. Mahusiano kabisa mimi siyajui. Hiyo ni kweli. Sasa nago musigurira ijambo ryo mu cyongereza risivuga ati boyfriend. Nta cyongereza nzi. Nta cyongereza nzi. Nino kumenga sosera ko arabivuga afise mu ruhara ko aragusigurira.
none yansiga reka basi Stacy nyemera voilà nyemerera basi dukoresha ijambo boyfriend basi boyfriend wa apana ntabwo ari mu boyfriend wa namari mu boyfriend namari mu ki ntabyo nzi mu boyfriend wa sumu boyfriend mu boyfriend cyangwa mu boyfriend sumu boyfriend wa nege gwino sinyeneye ko byumva sinyeneye ko byumvikana mu ndirimbo hariya mbo nta kibazo mbe Stacy ivyo rero bavuga rero sivyo Stacy ku ruhande rwiwa sivyo tukababwiye nawe nyene yabwiye muzamenya hamwe mvuga ati azoshaka abanyana byivugira ati jewe ndi manager wa Stacy kuri numwanya aracyamfasha bya bibabwiye mubonye we mubamubonye jewe ko turakorana ubonye Soso ubonye Stacy cyo kintu sindagitahura neza none ni ibintu bisanzwe ni ibintu bitahuritse basi kujya bavuga ati ubonye Alvin ubonye Muhammad team ubonye Ben ubonye Muhammad team ubonye Stacy ubonye Muhammad team ese surazi gutambaza muhaba umwana Juma Jose yatangwa gutamba ntara yo Juma we hawe tazoza kushako subscribe atatuza kuyishirako bete subscribe igizwe n'amajambo n'indome zinga ntabyonzi gerageza ntabyonzi nakuri ntabyonzi dore wa bavuye kuri Fabilove bagiye kuri Soso tuko turakora Fabilove na navuga mwavuze ngo turakundana ubona turasohora ni yandi mbo icyo nzi je Fabilove yavuze ko agiye kukurondera sawa reka turindira ndondere kurondera gushuna reka turindira ndondere bisigura ko atarakurondera reka turindira ko yavuze ngo no kugira mariage ngira zo atwara je nyene mbega wibaze yuko Fabilove the Keshan boy azotwara nde azokubakana nande dude novuga gigabyte nawenzi nande ndacyarindiri mbega ugeze ku majiganga Stacy none uko kabisa umeje neza uko tembo uko nini Jackson na Leonard ametukelezea kinoma naona mama James ona aje so what Swiss of the sauce apara so kisuguti basi ndabasabye tuhereze ikiganiro ngaha anye kuko sinenda umuririmbyi ngaha mwasaje ngaha muje kuvumura Stacy wenyene haye nababwiye hariyo mu tipa ari kitwa KJ hajya yicaye hajya kana waye ko mweba kwepa nta kibazo mbe indirimbo igizwe n'amajambo ameze gute Stacy iki igizwe n'amajambo ameze yo y'urukundo meza yego abantu bazi guteranya abantu bakundanye ndabiyamye novuga abantu bajejwe urusaku kwidondora niko bavyita niko ko yabivuze kwidondora sasa kwa sasa ngapi sasa kwa Stacy turagiye yo hefo mamu dusize ngaha twebwe ni hefo ameze gute bakunzi ba Buja TV je sidavyemera mva nganda vivyo wagiyemo Soso amutwaye hari ya Stacy ukora yiki muko mnajifanya sana muko mnashuti ma video uko muko mnaenda mu bingine huko ndakuja reka tukurikire turayivira ko haragira usikati kamera Jux usikati kamera Stacy kuramba leo ndakutiga mpaka Tuzo kwa sasa wewe nawe nukene kwa wewe Sasa Soso mbona ndio unaumia sana sasa wewe? Sasa muda gani siko nakuja? Anafushe sta mbeba utabakiana naye. Sasa Soso anashavuye ko kumumamaga. Sasa mbona uko nakwepa Soso uona Ndabi yo clip rero muje kugira ku musenyi jewe mumbwire ngo ngume hariya yo clip ya majabu ni clip gani? Sasa Soso wako director gari tena unatufana shoot video au unata manani mata yako wapi ona mata yako wapi hiyo clip mko mnatufende mnakuya mafoto shoot hapa afu mnatudanganya phone baki hapa hiyo clip hata nione Juma sio kama sasa kuiona na wewe eka turabe hiyo clip mimi nataka nione clip mko mnataka au mnataka mwingie mkale ka nyumba tuzinya kamera gute
wewe cheza tuone kwanza, tuone kama ni clip. Je. Ukunzi ba Buja TV yari Stacy da Queen. Alvin ndamukeneye muri kino kibanza Muhama. Yo mana yanje. Arawe ya mudi yawe rero. Iyo clip atakuiona kweli. Beba mwanzo wenye sikuona. Ni Stacy hama rero Stacy ndabona wari kurashootinga Stacy byo gutamba wavyigiye he. Arimwe murabasutka bae. Cheza. Nawe wako mranyagiza soso. Burya rero sinda presenta burya Jux. Ni Juma Jux. Ni musheri wanje. Unageuza saa hii sasa unamuheba uvu unapenda na Juma Jux. Musheri wanje ujya nakubwiye ko ari manager wanje basi. Mwenda bivuze ni manager musheri wanje Juma Jux. Juma Jux sasa yeye uko bana uko na mahali ya kutosha. Nuzu mwana wacha ariko. Namubabaza kandi. Ni Stacy rero kumbere je nshaka we dusodera n'usodera kigara ko turabona ariko nizuba ariko riradukwepa ni nk'ijambo ushikiriza rero abantu muri no Miss Stacy. Teke kwanza hariyo interview nakoze. Kuvyerekeye vya Natasha umuririmbyi. Kuvyaye uvuga ati ku batazimenya kuririmba. Abafans beramba baravyakiriye nabi nawe kubwiwe nyene byaramenyekanye ko byakiriye nabi. Cyane nk'umuntu nkuriye mu muziki je niho nkiza mva sinovuga ngo ndiko ndasaragurika kora niho nkiza. So ndamusabye kwera ikigongwe ambabarire kabisa kuba narakoze ikose yo kuvuga biri yakora kwicisha bugufi ni ibintu byiza sometime ku muntu kandi agukuriye. Ndamusabye ikigongwe hari hose ni Natasha la boss. Ndamusabye ikigongwe cyane n'abafani biwe bose kuba baravyakiriye nabi. Ndabasabye ikigongwe. Hama kuri ino ndirimbo yanje shasha muyakire kwanza bayibonye na Juma Jux yagiye inyuma yatambye yarushe burya nkazosa nabi muri no interview ningana nirabura kuko yarushe no gutamba biramunaniye gufata kamera ni Juma Jux yarushe gutamba ko indirimbo iramara no kuri kwimana ndabasabye Indirimbo mo muragenda kwa Stacy da Queen mo muragira subscribe rigizwe n'indome zingahe ivyo ntabyo nzimana mugetse je ntacyo ndi nkonye kudananya no kuvuga sisibekeje wakagaise je wa cyo kibazo mukimbaza misi yose nataka kujua masomo yako elimu yako masomo bahejeje please je aho nagejeje hose kazima ndisho ndiko ndakora nzi no kuvuga kuko mwishura ugenda kugira wige kuvuga wige n'ubwenge umenye kwishura ndazi kukwishura ndazi kuvuga nta bindi. Tugeregeje kurikirana n'ivyo je kuvuga kuvyerekeye la boss la mwembe la vyote vya la kila kitu wewe unageregeje kubikurikirana neza umuntu niyo kwibaza yuko ari ibintu myigeze kuba mu fast si kugira uvuge ko nta na kimwe dupfa nta na kimwe dupfa no saba ko n'aba journalist bazoragerageza kwandika amajambo meza kuma titre yabo banditse titre mbi bashiramwo Natasha atari karakora ikiganiro ujya mu kandi si n'umuntu aba journalist bose muzi ko mukora amateleviziyo yanyu online ndabasabye gusa muzi mumenya ukuntu mwandika Natasha shwe karakora ikiganiro hariko yakora Stacy da Queen rero muze mugerageza kwandika ibintu bitomoye uko ntimuzi twebwe abaririmbyi natwebwe muje mu kumara duteranya kwa nashatse kuvuga gucye siho nashatse kumutuka uko arankuriye cyambere mu muziki n'umuntu yatanguye kuva kera gose rero n'umuntu sinashatse kumutuka sinashatse kugira iki gusa niko nashatse kuvuga gusa baca zungurusha amajambo uko atari baca bigira birebire gusa namba hari hose ndamusavye sorry sana dadangu sikutaka kukuchafua sitaka kusema vibaya kubera n'umusani mukuru siko noja gutuka sinoja kumutuka Big Fizzo canke Sat biko n'abantu bankuriye canke bashani Queen no gusa ni kwera abantu nyene bishizemwo umuntu yemera umuntu wese ni nko kujyanye navuze kuri izina rya Natasha abafana biwaca babifata nabi nuko nanje munavuze nabi Shani Queen no mengo nobona ko amfashe nabi birafise arafise raison n'abafana barafise raison rero ndabasabye ikigongwe abafana ba Natasha na Natasha kubwiwe ndamusabye ikigongwe ego
Bishitse rero no musi Natasha akabona ino interview ica kuri Buja Hit TV. Natasha akavuga ati ja Justice kabisa nta kibazo ndakufitiye. Hagati Stacy ngo dukorane indirimbo. Nubundi nta na kimwe vraiment. Nta kibazo kabisa. Uzi kumomba collab Natasha. Kumomba collab. Bajya Boss. Ego nayo musaba ariko sivyo reka nabanza kwanza kuraba ibikorwa ndiko ndakora. Reka nkora kwanza ino onye ni abona ko ndiko ndakora neza akabona biramshimishije. Kujya na Shani Queen n'umuririmbyi akomeye nawe nyene cyane. Nawe niyo mpamvu yabonye ibikorwa ndiko ndakora cyambwiye ati reka mpe collab ujya mutonya wanje. Ya. Na Natasha ni yashime ibikorwa ndiko ndakora azoma collab. Ya. Mr. Sida Queen benshi mumenyera mu interview ma exclusive. Reka nyisabire nkeneye collab. Urasabye Natasha collab. Nkeneye collab yanje na Natasha ni yabishima kuyima no kuri. Ego. Big yo collab bimeze gute ya la boss la kila kitu la mwembe la mazi la noma hamwe na Sida Queen. Yo collab wibaza ko bimeze gute? Stacy. Tesa mine. Zabiri fire. Gusa ndamusabye ikigongwe cyane. Nugiye ngo niko ndashira mu bujyajya tantire nukuri kw'Imana nka mukuru wanje ndamusabye ikigongwe cyane ndamusabye ikigongwe reka duhereze ngaho ndiko ndashutinga gusa ikigongwe canje ni message ntanze imushikire no kuri manager wiwe nyene ndamusabye ikigongwe ya Kesi bakunze Buja TV tuzosubira rero inshallah imara bikunze turakumwe na Sida Queen yagerageje kudusigurira neza kuvyerekeye abantu bagize imisi bavuga yuko afitanye beef na la noma yabigerageje kubivuga neza wese avuga ati je m'excuse kuri Natasha la boss ku makosa novuga yuko yo yaramugiriye kuvuga yuko Natasha ataziguririmba hama rero Sida Queen twamusize ariko arakora igikorwa ciza yari muri clip Juma Jux ndakusavye ndeka njya relation bari abajama barimwe alafu mnafuka mnaniambia ati ngo mpendani nyinyi soso afu mnaniambia ati mpendani sono na nyinyi mwacha mwira kwa mtakundana unaona hayo ndo mambo gani ya kushuti hayo diwa kila subscribe on the mic carry Benny behind camera Juma Jux bye.